Mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho muherereye, bivanye n'amasaha mugezeko. Ndabipfurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 uzubabera umwaka w'imigisha, umwaka w'amagara meza, umwaka w'amata n'ubuki. Ndabipfurije ivyiza gusa bakunzi b'Imibereho TV. Ukaba uri mushasha hano ku Mibereho TV, karibu. Aha niho twigira utuntu n'utundi dutandukanye two mu buzima bwa misi yose. Karibu, kora subscribe canke abonema, ndabigusavye ukore abonema aho hepfo, nimba hagifise ibara ritukura fyondaho, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazogufasha mu gihe hazoba hari gishasha ku Mibereho TV, uzoca ubona notification kuri telefone yawe ikubwira ko hariho amasanamu mashasha asohotse yo ku Mibereho TV. Nuko ndabahaye ikaze. Uno musi rero tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gukora umutobe, kugana umutobe w'ibi vyamwa, ico twokwita jus naturel mu rurimi rw'ikinofunofu. Turaza gukoresha pastèque canke watermelon, sinzi ingene citwa mu Kirundi yaje. Ico camwa mumbwira ingene citwa muri commentaire, muzoba mukoze mumfashe. Turaza gukoresha n'indimu, twongere dushiremwo n'agatangawizi gakeya. Karibu ku Mibereho TV. Nuko pastèque twahejeje kuyikata, ubu naho turiko turarondera umutobe w'indimu. Uno mutobe ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu, nico gituma no gusaba uronse akanya uri muhira, fata umwanya wikorere canke wiganire umutobe ukoresheje bino vyamwa, kuko ni ingirakamaro mu mubiri wawe, uratuma umubiri wawe uronka amazi. Pastèque iradufasha kugira ngo umubiri ufise amazi akwiye. Hanyuma murazi yuko indimu ifise vitamine C ikwiye, idukingira ingwara zitandukanye. Sinobirandirako cane, ariko ino jus ni ngirakamaro mu mubiri w'umuntu. Nico gituma no gusaba kugira ngo uze urakihereza, kuko kino kinyobwa kiraruta birya binyobwa tunwa ugasanga birimwo ama produits chimiques, ariko iki kinyobwa kiri naturel, ntaco cica, kiretse yuko hari ico kitwungura. Ni umwanya wo gukata tangawizi, turaza gukoresha nkeya cane. Ikindi naco nashaka twibukanye, mu gihe wowe uhisemwo gukorera umutobe ngaho muhira iwawe, koresha isuku rikwiye, shiramwo isuku ryo ku rwego rwo hejuru mu kuronga neza ivyamwa. Mu gihe wowe ufise vinaigre ngaho iwawe, shiramwo vinaigre mu gihe uba uriko uraronga ivyamwa. Utayifise naho urashobora gukoresha amazi y'indimu canke umutobe w'indimu, ego ukaronga ivyamwa, kuko ntituza kubicisha ku muriro, tuza kuvyihereza uko nyene. Nico gituma ndagusaba ko wokoresha isuku ryo ku rwego rwo hejuru. Ego isuku rirakenewe cane, kuko vinaigre canke amazi y'indimu bidufasha kwica ubucafu buba buri kuri ivyo vyamwa vyacu. Nuko duhejeje gukatagura vya vyamwa vyacu, ca twifashisha blender canke mixeur ikadufasha kubisya. Iradufasha kubisya. Mu gihe wowe udafise mixeur, nahone nzobereka ingene ushobora gukora umutobe ata mixeur, kandi ukaba umutobe umeze neza. Ego nzokora ikiganiro, ndabibemereye, nzokora ikiganiro
aho tushobora gukora jus ata mixeur dufise, byose birashoboka. Ego duhejeje kubisya n'umwanya wo kuyungurura, n'umwanya wo kuyungurura canke kumimina. Hariho ibisigara hejuru tutaza gukenera muri jus yacu, turiko turagerageza kubikuramo kugira ngo bisigare hejuru, twebwe twironkere ikinyobwa cacu. Okay, turahejeje kuyungurura, ariko hariho ifuro hejuru ryavuye ngira ngo kuri presiyo twakoresheje kugira turiko turayungurura. Rero ca tugerageza gukurako iryo furo ryo hejuru kugira ngo jus canke umutobe wacu uze kuvayo umeze neza, usa neza. Hanyuma rero mama ndabasaba kugira ngo muri weekend ufise akanya ntiwagiye gukora, shika mu gikoni wikorere iyo jus, ntutume umukozi kuko yohava bikora nabi. Shikayo ubone isuku ko ari sawa, byose aba ari we uvyikorera, abana bazoryoherwa, umushinga ntazoryoherwa. Okay, ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Imana ibahezagire cyane, ndaryoherwa ingene mukurikirana ibiganiro bica hano ku Mibereho TV. Imana ibahezagire cyane, mugire umugisha. Bashasha ntimwibagire gukora subscribe, ku basanzwe mumenyereye kuraba Imibereho TV ni mupartage ino video. Imana ibahezagire cyane. Bye bye, naho gutaha, naho mu kiganiro kizokurikira.